ndagusavye umbwire icabitumye mbwira impamvu wamindutse mbwira ubuhinga ubuye naje nari mfise mishuka ntibizosubire kunshikira no ku bandi bakobwa mbe mukunda iki mbe mukunda iki mbe mukunda iki mbe mukunda iki mwaramutse neza ndibaza ko mukomeye nkaba nashaka kubatumira kuraba ikiganiro cyitwa Take Me Back uno munsi mukaba muza kuyoba muri kumwe na jewe Franck G80 mu mazina yanje y'ikirundi nkaba nitwa Gatore Franck Henri Joseph mugabo abavyeyi uko banyisha nuko hama umuziki unyita Franck Génération 80. Take me back. Now she take we see. Take me back. Murakoze cyane kuba mwantumiye urugendo rwanje ni rurerure nje none natanguye nko muri 2009 twari tukiri groupe yitwa Génération 80 twari batatu harimo abaririmbyi umwe yitwa Maxime undi yitwa Blinkpat na jewe yitwa Franck G80 tukaba twarimba tukiri umugwi hama abo babiri baraja hanze kubandanya amashuri jewe ncasigara ngaje nyene ndabandanya nkora nakunda gukorana na Amiri niwe producer je ndibaza yarahari ngaha nundi yitwa Bochu umugabo Amiri niho twasa n'abamenyeranye cyane twirirwa kuri studio wiwe je ofat nakunda kugenda nkasanga abo basabi ba Emerson ba Yoya hamico gihe je ndibuka Sabi ariko arakora album yo yitwa inkuru y'ukuri ubwana twe twarakora imiziki hajya gusa bari batanguye kuzora promoting Sabi cyane kuko niwe project yiwe yanyaruka hama project yiwe iragenda neza baramenyekana hama baca batangura kuzaba dukorera twebwe imiziki hama gihe kimwe je ndi kubona Amiri muri studio Amiri ari ukuntu yaguma akora ama beats atagira abanyeneyo je ndumva ibintu ariko arakora ngo ndi interesse ndamwegera numva ngo ndi inspire ukuntu arambwira ati nta kintu ukora none nga kuri beat ndiko ndakora umva gute ashime ngo ni Imana yari yabiyekira nkoreramo umunsi na inspiration nyinshi sinigeze nandika ndagenda kuri micro ndashiramo ibintu ngo ntibiroranye ariko ngo ibintu by'ama deception kuntu ndarimba chorus ndayisubiramo kabiri gatatu kandi numva chorus yaryoshe cyandicara hasi ndandika amakuple cyandashiramo ayo makuple iyo ndirimbo nkiririmba na impact vyagira wamengo nyene ni ndirimbo Jean ko yaharirimbira abaririmbyi bazi kuririmba benshi Sabi jewe Merisan Yoya wamengo ni ibintu bisanzwe nyene nta muntu yarazi yuko byoshikaho bigeze okay ndakora indirimbo arayimixa uwo munsi nyene yawa batu ntatevye arayimpanda agenda yitwara kuri flash umva ico gihe kwari nko kuyitemberana kuko nta maradi menshi yarahari ndayitwara kuri CCIB sinaronkiba ko yuko bayivuza ndayitwara ku isanganiro ntibayivuza kwera ntibabiha importance cyane kugira bakuvuze nuko baba bamaze kumva ngira indirimbo yawe abantu baba bayizi si nk'ibi vy'ubunye ushobora gukora indirimbo ugatanga link abantu bakayivuza kera byari bigoye cyane hashe ndayitemberana igihe kitari gito umunsi umwe ndayitwara kuri studio imwe y'abagenzi banje bakorera muri ville nemera nyene mu by'umuziki baba DJ bakomeye ngaha mu Burundi ndabumvisha ati je nakoze indirimbo ofete nari maze hari ico nibagiye nari maze muri iyo misi mukombozi nundi mujama yitwa DJ Pro muri ringingira muramuzi baransanze ya kuri studio bambye ati dufatire chorus ndabafatira chorus indirimbo veramenyekana umutipe ari yaranje turakoraga clip nyene ka kera agakripe baragakunda Burundi bwose ashaka uburyo basigara banyita ngo Katoto kwera ukuntu naririmbye banyita ngo Kare Katoto gushika none umunsi cyo zina Jenny basiko byamfasha muri iyo misi niyo nakoze rero iyo ndirimbo yindi na Amiri basha ndabura ukuntu barimvugiriza ndabura promo bavyita promo ndabura ukuntu bayivuza ndabura ibiganiro ndi decourage nyene ndayumvisha abagenzi banje aba DJ kugira niyo bahora baja kuvuza mu club yabo
abantu bakora bazori bamvugiriza barandekuraje barambirashe ngo indirimbo irabishe ngasha ngo yishira umuproducer yigukoreye ngo asha ngo irabishe ngo hari ibintu bitavuga bien ngo ngo ama sample ngo ntameze bien ngo ntiri balance ngo amajwi ngo ari hasi nanje nkaca niyumvira ukuntu nza gusubira kurondera Amiri Pro ndamutesha umwanya yatayeho nyene yadukoreye indirimbo kuri gusa ntitwamuriha yaratwumvira ikigongo nyene akabona ko dufise iyo ndoto n'impano akadukora indirimbo ntiyatwishuza ndateka umutwe ndavuga ati ntaza kunyemerera ntashobora kunyemerera gukosora ifitiye akazi kenshi ndagiye umutima amenye ndababara urazi ko iyo bakudekurajije ikintu washizemo ingufu zawe ukuntu bibabaza ndibaza abantu benshi barabizi ko bakudekurajije ikintu washizemo ingufu zose ukuntu babara nca ndagenda ndava aho hantu bari naga flash kanje nyene ndagenda kuri bata hari muri vi ndagenda kuri bata marayo nk'amasabi ariko umutima urangya nararira nkino nkarira nyene bimwe by'abagabo utavyerekana sinzi ukuntu ni Imana je nibaza byose kunda kuja mu bintu nk'ivyo by'imiziki kenshi n'amachance akunda gukora sinzi ukuntu ndiyumvira ati reka nsubireyo usanga bari stressé batumvirije neza nsubire bumvirize kandi mugaca ndasubirayo kuri rya studio y'aba type ba grand frère banje baraba DJ nga mu muji bakomeye nsubirayo ndababwira ati je nayi muhaya Amiri yankosoreye ubu umviriza niyo naciye ntangura kubona yuko ibintu by'urugendo rw'umuziki bigoye cyane urahura n'abakudekuraje batarumviriza n'ivyo bakoze kubera gusa bakuminimize bakoreke ko atacu zovamo iyo ucika intege kare ntubandanye yaba ncika intege kare sinobangeze muri 2025 ngisora imiziki nkisora amanuvote nkifata amafaranga yanje ngo nje kubishiramo uburyo ivyo bintu yaba ncika intege manara bihevye hewe nsubiye ndababwiye ati namuhaye Amiri yankosoreye barumviriza bacambira ngo uburiro ngo ni sawa ngo urashobora kwitanga ku maradiyo muga nanje mu mutima candagira ndavuga ati none abantu ko kare bari bayumvirije bakacambira ngo irabishe hari kuki ndava ngaho ndataha kiyagenda vyuka na image secondaire na image humanité ego nari muri vacances igihe nakora irya ndirimbo ya vacances turonka 2 mois nyene turi mu kuronka ama diplome indirimbo yari muri flash narigenda nahantu hose nicara hari radifise flash naratanga umunsi umwe rero muri iyo misi nyene yasohotse nari nicaranye umutipe yitwa DJ Theo umujournaliste ndiko ndamwumvishe ndamusaba kuno yo promoting nawe ntivyakunda kuko emission yiwe yakora kuri Tele Renaissance yerekana ama clip ntibagira ntibagira emission yo kuvuga gusa berekana ama image ambya ta clip ufise n'ibikunda muga ahantu ariko abimbwira twari ahantu uja mu kabare hicaye abandi bantu hari umuntu je ntitwari tuzinanye yari umuntu w'umupapa nyene yaba hafi yaho anacavuga none abuziki ko indirimbo rumva iryoshe ni indi yaririmbye n'uyu mwana yaririmbye kwa wamengo indirimbo y'abantu bakuze ko yabiyo nyina naririmbye by'ama deception nanje nari nkiri muto n'ivyari bwanshikiye umuntu avuga ati indirimbo kumengo irafise fond irafise ibyishaka kuvuga arabaza clip nanga ico gihe umuhinyangiza ko ama clip yitwa Black Arthur umengo bari batatu na Pasi na Geraman ico gihe ba Pasi bari bazimvye cyane kuko bakora ibintu biri un peu biteye imbere cyane gato uyu yitwa Arthur niyo yakora ibintu by'abaririmbyi nyene bacaruka turamurondera araduca nimba ari 400,000 mengo ndavyibuka wa muntu ariko ico gihe nta n'amafaranga natantwa dufise nta na telefone nari mfise napfa kugenda nyene warona abajene bacirondeza umuntu ajeje ishuri ntabara agira kuronka amafaranga bon araduha 400,000 ndamushimira je n'ubwa mbere nari mbonye umuntu angabiye 400,000 ahandi nawe ndabona nyene nk'umuntu agiye nko kugura ibintu canke ahandi hantu sinabwo yabone umuntu ayagabiye jeyo dango n'umuvyeyi wanje nari bwayangabiye ndayikora irya ndirimbo amasanamu abarundi babonye ndayamushira Theo arama ikiganiro umunsi wa mbere arama ikiganiro niyo nabonye impact iyo ndirimbo kandi Imana ishimwe gushika none umunsi ndabishima impact iyo ndirimbo igiteramo ca mbere naronse cari ku ishuri yari ishuri imango gitwa independent ndavyibuka niwo munsi wa mbere nakoye amafaranga menshi kuva mvuka nakoze ko amafaranga menshi kuva mvuka ndavyibuka umengo yari 600,000 yari menshi cyane amafaranga yo muri 2013 600,000 yari menshi cyane kandi ku muntu akiri muto nayo imyaka mike nazo nari menyereye ego ndafata 600,000 ndagyoye uwo munsi no muhira ndabibereka avuga finalement bya bintu subuva bimwa muri mwo ni ibintu byubashe sinacitse indege
ndakora indirimbo yitwa kuri kakanyoni ndi barayikunda bica imiryango icuruguru kandi amenyera n'abantu benshi ndamenyera na Brarudira ndondera ndakorana nayo muri Primusic ya mbere première édition ego deuxième édition nari brand ambassador muri demi-finale na finale ndaronka ibiteramo ndazunguruka Burundi bwose ndamenyana n'abantu benshi aho ari muri 2013 ndinjira muri 2014 ndakora indi muziki abantu baca barabikunda ibintu byose nakora barabikunda kandi gushika no munsi ndabishimira Imana ego irancira inzira ndagenda mu Buganda njanye n'umuziki kugira concert mu Barundi baba hari yanyu b'abanyeshuri baba hariya barampamagara ndavoyage umva byatanguye kera umva ibi bibu urumva ko byatanguye kera naho tutaja kure cyane twaja muri East Africa nyene gwasanga barakuzi muri 2015 ndagenda mu Rwanda nsanga imiziki yanje barayizi sinacika inguvu ndabona yuko tu ari do yanje tera mbandanya hama canja kwishuri niho natebeye nsa n'uwahevye umuziki gato mugasene naho hevye uko n'ibintu byari muri jewe n'ikintu umuriro wari muri jewe waka ntashobora guheba niho natebeye nambazi à peu près 7 ans 6 ans et demi tiko ndiga amategeko jewe ufite nta ndayibona ama concert sinanzi yuko je byanshikira nkabibona muri televiziyo sinanzi yuko nshaka kubwira umu DJ ngo numa abantu bangana nk'ibihumbi 10 bakaririmba indirimbo yanje aroke nayikoze ndi je nyene ivyo nyene memories nazo tane bagiye ndafise ukuntu meze kuva ndumana namanicara n'abantu bakuze naricara mu bantu nkumva hari umuntu yateye inkuru ibintu byamushikiye kandi abivuga umenga ariko aratwenga mugabo ariko arabivuga urumva ko yari ikintu cyamushikiye cyamubabaje je rero sinugira ngo narabyanditse narabigumanye mu mutwe igihe amira mpayo beat niho nace ntangura kuvyumvira ivyo bintu kumenya ndabise mu mutwe ndabikorera indirimbo abantu bayikunda umu artiste wa vrai ntashobora kureka kukubwira ikintu yumvise aba artiste bacana inguvu nujya batabashaka gutera imbere nkiza kuririmba gusa barambye ati iyi ndirimbo bigenze neza zo gushana kure kandi nivyo byabaye naho ntashoboye kushika kure cyane mugabo naravuye ku ntambwe imwe nja kuyindi baranyakuraje cyane barambye ati ebana indirimbo turayumva natwe bwe yuko idukora ku mutima umva muri iyo periode na cemba umuntu ari celebre cyane abantu bavyuka baribuka ko je nta namwe ntagiye ku ishuri ry'Ibujumbura guhera mu Kanyosha kugira yaza mu Buterere mu nord na sud na ruguru umva byarantesha umwanya kwanza sinari ngisura kuboneka sinaba stable baravyanka barandikuraje barambye ati ibyo turavyanka gushika naho maranka nk'umunsi wose ntabagiyemo kuko ndabagiyemo yabari induru muhira ntibigeze babikunda yego Take me back. ubu nagomba ndabereke irya ndirimbo tubaho turagira Take Me Back yatumye amenyekana nka Franck G80 Nibuka kera tukihuza ndibuze ikintu kimwe ukuntu uwo mu video Vixen twamuronse byo biratwengeje nawe nyene twarahana iyo ndirimbo two turayumviriza tutazinanye naho gusa naramubona mu clip kandi je naramutinya sinenzi yuko tuzopa dukoranye hamarumviriza indirimbo yarasanzwe akina amafilm acambye ati je indirimbo nashobora kuyikina ndamubaza none je ko atamafaranga mfise tuzakubigenza gute nzokuriha gute eske womfasha nawe Imana ngira yaramukoreyemo acabanyemerera kumfasha kwa gusa vraiment indirimbo ikiraba hit song abantu bose barayikunda Imana imuheze agira yaniki merci beaucoup indirimbo hari abantu n'ubu gushikana no musi baguma nsaba remix
ndiko ndavyumvira n'abo baririmbyi ba nouvelle generation babishoboye ndabe uwo twobikorana. Ego vraiment hari abantu bayiraba numva hari abantu nagiye nkasanga ndabashiremo nshasha bakaca bansabiye sipa nsi ari virus cyangwa navuze ukuri gushikira abantu cyane sinzi aho ndibuka igisanga cyashitse twari dufite telefone imwe ya Android kandi twashaka gukoresha Android uci ubwenge uri kuraba clip ne uci ubona ukuntu twakoresheje telefone imwe ariko n'ibisarisha ndagusabye umpire mukobwa we ndagusabye umpire icabitumye ko yarazi kwatinda sana umengo ni umu actrice wa vrai cyangwa ko ari umuntu yakina amafilme vraiment nike ubahwe vraiment aho uri hose Bandi bakosa memu kundiki onye rero harazanye polemique sana kuko nyarafise inda wamengo inda yiwe ya vrai nisi yose nabamo bakimba cyo kibazo n'abantu duye mwibarabara ngo hateye inda umuntu ja abarundi bararyoshe byonye byaranzanye polemique irenze nta kindi no muhira gushika n'abatangura kumbaza ivyo bintu ngo vyinda ngo nibiki umva abantu ngira ne bari bwabe civilize cyane na alors que c'est kera iyo ndasha ni atari kweri iyo ndirimbo ukubiki amatara iwanje ntihabona nimba rusico wagiye urondera bemukubwite nibiki utekeye mu nda uye twarutamena ndagusabye umbwire icabitumye abantu baguma bambwira gushika uno munsi turi muri 2025 kandi baguma bambwira ngo mani iyo stamina nari ndi kumukwandika imiziki n'ubu nivyo ndimo kwera abantu gushika n'uje n'ubu unye nsora indirimbo kwera pressure y'abantu ndagenda gutembera ahantu ravyibuka nawe musitwara ahantu yuko abantu baguma bambwira ngo bakuna kipi na chance ira muri studio ngira ipi nayo nayisohoye ndaruko n'umuzo vyakira eko naho umuntu yoba ibyizima nge ntimushima canke umuntu akaba umutima ntimushima abantu benshi rero ngo bakunda ngaho genre sinzi igituma Gira sinzobete peize Gira ubuhinga ubuye abantu baguma bambaza jango byaramaze kunshikira nari nkiri muto cyane ico gihe je ndavyuka sinaye bwakundana n'umukobwa indirimbo yasohotse ntarakundana na rimwe après indirimbo cyana nk'umukopine bisigura ntivyari kuronka ukuntu bishikira ntararonka umukunzi nari nkiri muto naririmvye ibintu bibaho en general mu rukundo amadeception yarabaho ibyo wateguye ntibibe uko wabipanze naririmbiye mwebwe abantu siniririmbiye je
hatari sana niyo histoire iyo ndirimbo je ndibaza gushika uno munsi nitumye nitwa nka Franck G80 sinoja kuri stage nimwe mbeho nayiririmbye abanyagihugu bonyica ishaye izo style zari style zanje ndavyibuka nari ngiye muri vacances yo kuronka diplome nari nagize aga shopping nyene na vy'amastyle si nk'ibi vyino ubunye muri shooting tuba twazanye mu styliste wa makeup oya twagira ibintu vyo kwiyaranja abo urinzi wari ikintu gikunzwe twagikoze mu ma condition nkayo cubona ko harimo akazi kenshi harimo n'inguvu nyinshi zidasanzwe Take me back. Nico no hanura kwanza impanuro mbaza gutanga uko ubu hari ibintu vya generation bataciye mu ngorane nyinshi urashobora kuba ufise impano ntuzigumize muhira tembera ntumenya iyo muhurira n'abagufasha kuko je ndibuka nk'iyo clip ndiko ndayiraba nasohoye umuziki ndi zero bar ariko après ndasohora indirimbo hari ikintu cahindutse sinovuga ngo nagumye ko nari meze namenyanye n'abantu benshi yaranyubatse cyane aho twagushika no munsi ahantu hose naja ibintu byinshi byarikora naragendana bakankwera amaserivisi ya gusa kuri indirimbo mu bisanzwe ukiri umuje ukiri muto ifo gukoresha ingufu nyinshi kugira ibintu byawe bigende neza kandi ikindi kintu novuga ngo byanyigishije urabona ko actinga umunsi wa mbere ubu ni nk'umunsi wa kabiri actinga ukuntu actinga n'ukuntu actinga unyantuka urabona yuko ari iterambere kandi ryavuye kuri iyo ndirimbo bon entre temps nkaba sinari kugenda nkabibamenyesheje ndafise EP yanje nshasha ariko gusohoka igizwe n'indirimbo zitanu ikaba yitwa Ndaje EP hakaba harasohotse amasanamu y'indirimbo imwe yitwa Ndaje ikaba iri kuri YouTube yanje nitwa Franck G80 official mugire s'abonner abantu bafite ubunye urabona ko dusigaye dufise ama YouTube ari monetize biramfasha plus muyiraba plus nanje ndonka ukuntu nihanagura akayashu nakoresheje ego murakoze